Kaze banywanyi bacu bakunzi bacu aho muherereye hose turabahaye ikaze tubabwira tubasaba kugira sabone kugira subscribe kubakoresha ururimi rw'icongereza. Kaze muri kino kiganiro. Kino kiganiro cy'uno munsi tugiye kuvuga amakuru avugwa muri Amerika, aho bivugwa ko ubushobozi bwa perezida wa Amerika Joe Biden asanzwe atwara kino gihugu butangiye kugabanuka, ubushobozi bwo gutwara kino gihugu, ndetse abantu benshi ibinyamakuru byinshi byo kwisi bikaba biriko biravuga ko ari igisuzuguro gikomeye cyane gose mu gihugu nka Amerika kuba kiriko kitwagwa n'umuntu bigaragara ko afise ubushobozi buke, ndetse afise aho bavuga ko niba atari ubusaza yoba afise ikibazo cyo mu mutwe. Ibi rero bivuga bibanye n'ibiherutse kumuba ko perezida wa Amerika Joe Biden, aho byabonetse ko mu manama amwe yamaze imisi agira hamwe aboneka ariko arasinzira mu manama, ahandi bikaboneka ari nkaho atamenya ibyo yaba ariko arakora, akibagira agakora ibinyuranye n'ibyo ariko arakora. Akaruro ka hafi rero nivyo akoze muri iyi ndwi tugiye kurangiza, aho yarahejeje kuvuga ijambo perezida wa Amerika Joe Biden. Inyuma y'iryo jambo yarahejeje kurivuga, yarahindukiye kuri podium azana ukuboko aza kuramutsa, yibagiye ko kuri podium yarari wenyene atabandi muntu yari kumwe, maze arahigisha hirya no hino aho yarari ahura n'umuntu umwe wo kuramutsa, maze acaramara asubiza ukuboko inyuma, maze acava ngaho aragenda. Ibi rero ibinyamakuru vyaje bikwiragiza hirya no hino kw'isi, aho benshi batanguye kwibaza ubushobozi bwa perezida Biden. Bamwe bavuga bati n'ubusaza, abandi nabo bati n'igisuzuguriro ku gihugu gikomeye cyane nka Amerika kuba gifise umutegetsi adashoboye, ndetse biboneka ko amagara yiwe mu mutwe wiwe bitameze neza, yarakwiye kuba aruhutse ko, ndetse bamwe bakaba baragiye kure bakavuga ko ari umutama akwiye kuba ari muri za nzu z'abageze mu zabukuru, aba ariyo yagiye kuruhukira, ataba akwiye kuba akiri mu mabanga y'ubutegetsi. Ibi rero biboneka ko umugambi uri ku butegetsi w'abademokrate uriko utakaza amajwi mu gihe umutegetsi abandanya gukora ibintu bitariko bishimisha abanyamerika na gatoya cyane. Tukivuga nyene ibijanye na Amerika kandi yongeye gufatira ibihano Uburusiya, ndetse yongereza n'imfashanyo z'ibigwanisho ku gihugu ca Ukraine. Ibi navyo rero Uburusiya kandi bukaba bwaciye bugabisha Amerika ko Amerika ivyo iriko irakora bishobora kugira ingaruka mbi, ndetse ingaruka zikomeye cyane, ndetse no mu gihugu ca Amerika, aho Uburusiya bwavuze ko buriko buriyumvira ingaruka za bino bigwanisho n'ivyo bishobora gukora muri rusangi, yaba ku Burusiya ndetse no kuri Amerika, ndetse no mu karere k'Uburayi muri rusangi. Abantu rero benshi batanguye kwibaza ko Uburusiya bushobora gutera ibindi bihugu canke bugatera amamisire bumara muri Amerika. Ibi n'umuvugizi w'igisirikare ca Amerika yarabivuze hirya y'ejo, aho yabajijwe n'abanyamakuru niba yibaza ko Uburusiya bushobora gukoresha bombe y'ubumara, amabombe ya nucleaire. Yavuze ati ivy'ukuri turiko turaraba cane gose dukurikirana hafi Uburusiya, ati kuko turavye uko bimeze aho Uburusiya bugeze n'ivyo biriko biravuga ko Uburusiya bushobora gukoresha ikigwanisho ico ari cyo cose bufise mu bubiko bwaco. Ati rero aha turiteguye, turiko turabirabira hafi, ariko nta kidasanzwe turabona kubw'ivyo bigwanisho, ariko ntawoshira agati mu ryinyo ngo Uburusiya ntibushobora gukoresha bino bigwanisho. Tukivuga rero amakuru muri Amerika kandi muri Philadelphia abantu benshi bagiye mu myerekano, aho biyamiriza yicwa ry'umwirabure wundi. Abapolisi barashe, kandi abapolisi bakaba bamurashe atakigwanisho yari afise. Bihakwa gusa n'ivyabaye kuri wa mwirabure Floyd Mayweather, yahonyurwa ko n'umupolisi akaruha apfuye. Ubu naho rero abanyagihugu basubiye mu myerekano bavuga ati igipolisi cyo muri Amerika kirakwiye gusubirwamo, ndetse ati abatari abanyamwuga muri kino gipolisi canke abaresiste bafise ivanguraruhu bagakurwa mu gipolisi. Ni mu gihe rero muri indwi iheze hari umwirabure arashwe n'abapolisi, kandi bikaba vyaragaragaye ko uyu mwirabure yarashwe atakigwanisho yari afise. Abapolisi bamuhagaritse bagahita bamurasa. Ibi rero abapolisi muri Amerika bakunze babigirira abirabure, kuko hariho umugwi w'abapolisi basanzwe
ari abaresiste abo bitwa the white supremacists badasanzwe berekwa abirabure ushobora kumucako gusa agahita akurasa atanicaha akwagirije. N'aya makuru rero bariko baravuga muri Amerika ndetse tuvuge ko umugambi uri ku butegetsi uza umaze gutakaza ibiharuro vya sondage vyerekana ko amatora n'abaye n'amashinga amateka ko umugambi uri ku butegetsi uzotakaza majorite y'inama nshinga amateka ubu isanzwe iyobowe na Nancy Pelosi asanzwe ari umugambi uri ku butegetsi ko umugambi rero ushobora gutakaza nibura intebe zishika 10 z'abashinga amateka mu biharuro vya sondage kubera ubuyobozi bavuga ko ari bubi bwa Biden ndetse n'ubushobozi buke afise Perezida Biden. Yavuze kandi ko na Saudi Arabia twababwiye amakuru y'abakomedi ba Saudi Arabia aho byaciye kuri televiziyo y'igihugu berekana ubushobozi buke bw'umu perezida w'abanyamerika aho bakinye komedi yerekana Perezida Biden avuga ko Harris Kamala ari umugore wiwe ahandi akibagira kuvuga Urusiya akavuga Ubushinwa ndetse akavuga aho bakinye iyi komedi asinzira ndetse no kuri stage yisinzirira ko ibi navyo bikaba byarabaye rero bakaba bari ko batanga message y'ibimaze kuba kuno mugabo umutegetsi rero biboneka ko ubushobozi bwe bwo gutwara biko bugabanuka ndetse nibaza ko ubutegetsi bwa Amerika bugiye kumujana kumukorera igenzurwa ry'ubwonko bwe canke igenzurwa ry'ubushobozi bwiwe nk'uko babikoreye uwahahora Perezida Donald Trump. Iyo umuperezida wa Amerika bibonetse ko afise ikibazo baca bamujana ahantu bakamusuzuma mu gihe cyo gusuzuma rero acaha ubutegetsi ikigera ciwe. Ubu Perezida Biden amaze kubigira aho yahaye rimwe agiye guca muri radiografi ubushobozi Harris Kamala asanzwe ikigera ciwe cyo gutwara akaba yaratwaye nibura iminota 30 mu gihe Perezida Joe Biden yari kwacishwa muri kino cuma. Hari amakuru tuyagarukirije yo muri Amerika bivugwa muri ako gace. Murakoze badukurikiranye ntibwibwire sabone mugire subscribe mugire nico muvuze ko ubushobozi bw'umuperezida wa Amerika niba wanaje kuri koko abanyamerika bibeshe gutora umutegetsi canke ko igihe kigeze ngo bahindure ntawuzi by'ukuri ko umutegetsi wa Amerika Joe Biden azoshobora gutsinda ari matora ngo atware imanda kuko abanyamerika benshi batanguye bagira amakenga ku bushobozi bwiwe. Mwakoze rero mugire commentaire mugire share mugire like mugire sabone canke subscribe kuri channel yacu uruteye intege mugire aho muba mubahwe.